Eka tubaramutse tuvuga ngo bwakeye cankwe mwiriwe bivanye naho muherereye cankwe n'amasaha murabiye ko ino video neza na neza tugomba tubibutse yuko dusubiye kuri ca kiganiro dusanzwe twita Kugatumba Iwacu. Uno munsi twagendeye aha mubona ni ku mutumba wa Ntobwe neza no bwangu ni muri zone Mungwa ni commune Gitega ni province Gitega. Twaje nkuko mubibona dusanzwe turiko turagenda murabibona ahantu turiko turaca ngira beshi musanzwe muhamenyereye ariko mudukurikirane neza murabe aho turiko turaja nkuko dusanzwe tubabwira iki kiganiro dukora ni surprise ntabwo tuba twateguje abantu ariko twashitse turabibasaba batwemereye tukabikora mbavyanse tukabandanya. Rero nkuko mubibona uno munsi twagendeye umuntu w'umusore ntituzi ko ari umusore nuko yaba ari umushinga ntahe ariko arashobora kubidondora kugira ngo kumbure mushobore kumumenya neza mu mutahure hanyuma tuje ku kiganiro nyamukuru musanzwe mwamumenye. Reka tumuramutse back from the dead. Tumuramutse turabaramukije mahoro cyane. Nkuko nariko ndavuga mbega muri abasore cyangwa muri abashinga ntahe? Umusore. Ni umusore mwavyumvise. Reka kumbure rero yivuge akazina kiwe hanyuma tutangure kuganira. Mwitwa bandi? Niyo ndiko Desire Kabira. Ngo yitwa niyo ndiko Desire Kabira n'umusore inkumi mube mumubona murabona yuko n'indevu ari nyinshi cyane je aransumvye. Okay, hanyuma twabonye yuko ngaha usanzwe uri sinzi ko novuga ko ari company sinzi kungene mukumbure mwe muvyita muri ko murakora ibintu bidasanzwe novuga ngo uwo mwuga wanyu wo gukora bino bintu ndabona uri kurakata amapine mbega mwamusanzwe mufise ihinguriro risanzwe rihingura bino bintu muri ko murakora? Na hinguriro gusa turaskora bisanzwe. Novuga ngo ibi bintu kugira mu bironke bigenda gute mugura ipine y'umuduga ikomeye hama mugaca muyikatagura mugashobora gukuramo bino bintu musanzwe mugira? Tuzigura kunyereza bazaraheze ari ipandi. Narinzi ngo mugura nk'ipine y'umuduga mukayigura ari shasha hanyuma mugaca muyikatagura? Oya ibizimvye shasha uravyumva nawe yo. Mbeko iba novuga ko ipine y'umuduga usanga kumbure yaramaze guhera mwebwe mukoze mu kintu caheze nta ngorane bibatera? Niba yaraheze ko mutere ibikome gusa ko muduga iba yaraheze. Umuduga iba yaraheze muga ngaha iwanyu haba hageze yuko ikora. Ibikirimo. Mbe nshobore kukubaza mbega bishitse nk'iki kintu uri kurakata cipine novuga ngo mu buzima busanzwe bwa misi yose iyo ipine y'umuduga iheze bagashobora nko kuyita yoba ifise ingaruka mbi ishobora kuzana ku isi y'abantu canke byo bimeze gute naco bizi kico kintu? Ipine ku isi yafise ingaruka nye ivyo bivuga bivana ukuntu bayikoresheje mugihe ugiturira urumva ko gira pollution. Kandi dufate yuko mwebwe ibi mukora bishobora gufavoriza bigatuma bigafasha ku buryo bw'uko amapine udasanga yabaye menshi mu mabarabara. Biragabanuka gose. Dufate nk'abantu kumbure bajejwe nk'ibintu by'ibidukikije ntibaraza kubagendera ngo bagire nk'ikintu bababwiye babahe nk'akantu kagashimwe kuba mubakuriraho ibintu bishobora konona isi? Oya ntabwo kwiri. Sinzi nk'ahandi. Wewe kubgawe ntabaraza? Oya ntabaraza. Mbega uyu mwuga wawe umaze mugihe kingana gute? Imyaka 10. Imyaka 10. Mbega uwo mwuga wawe wawize mu ishure cankwe byagenze gute kugira ushobore kuwiga? Ubuse nahoze mu ishuri narigisha baranyigishije bamwe ndiravyigisha. Nta shure ryo bari hari ryo gukora ibirato mu buryo bwiyaguye novuga ngo abantu bashobora kwigamwo mu gukora nk'ibi bintu usanzwe uri kurakora? Ibujumbura aho bariho kwezi gusa nibakora mwe ni bakora ama design yinuza y'amabukari ibintu nk'ivyo. Mbega wowe nta kuntu mbona ufise bino bintu ngaha wowe ufise projet yo gushobora kuvuga yuko kumbure nawe woba ushobora kuvuga ati ndashobora nanje mu minsi za kugira ikintu gishobora kugufasha abandi bantu nkuko nawe gisanzwe kigufasha k'iryo shure rigashobora kubaho ngaha Igitega? Shase ndabitegura vuba kweri. Sivyo. Dufate yuko mugabo mu migambi bishobora kuba birimo. Ivyo birababa. Birimo.
Mbega ufise dufate nko mu myaka nk'itanu iri imbere urashobora kuba ufise projet imeze gute ku bijyanye n'aka kazi kawe ukora? Kwagura akarere nyine ugakora ibintu byinshi byaguye. Turabye ko ibintu ufise hari ibindi wowe ukeneye byo bisumbya bino wowe ushaka byinshi birenze. Woshobora gusaba iki ko mbona hari igihe hariho abantu basaba ugasanga aravuga ati baha abajene biyungunganye wavuze ko uri umujene hari abantu b'abajene benshi bashobora novuga ngo hari abantu bashobora kuba bafasha abajene novuga ngo wewe woshobora gusaba iki kugira ngo bashobore kugufasha ushobore kwiyungunganya kumbure ushobore kuba ahantu do plus yasumba nkaha incuro zindi nkizi ku bwawe wovuga gute ko nzi bibaho barafasha kugira ngo ibintu bishobore gutera imbere? Nkeneye ni byinshi imashini yo gushona ziya zininiya ibintu by'amakwiye ibintu nk'ivyo. Imashini ukeneye iyo bayitwa gute ishobora gukora ibintu neza? Sengeri. Hanyuma novuga ngo hariho umugambi wa leta ufasha abajene kugira ngo bashobore kwiteza imbere, we uwo mugambi wowe urimwo hoho urawuzi? Ndawumva mbwa sinde urimo. Bwa witwa gute? za bije za bije za payeje zo ndazumva mbwa sindazirimo. Kubera iki udashobora gusaba kumbure ngo bashobore kuguterera ivyo vyuma nawe ushobore kubironka ushobore kuronka nk'ivyo vyuma biciye muri payeje cyangwa muri bije? Ibindi muko nyene kweri. Mugabo uravyumva kumbure ko wo bikenera? Birakenewe gusa ubunyene n'ibindi kuko no bisaba je. Uraciyungunganya uraciteza imbere utiri urasaba ubufasha? Nje ndikorana kweri ndiyegerageza. Mbe kwaka kazi kawe ukakora uri umwe cyangwa urafise abandi mukorana? Je nkora ndi umwe nga ndikorana. Nta bantu b'abakozi wo bukeneye kugira ngo bashobore kuza baragufasha? Akazi ntigashobora kukubana kenshi? Abakozi baragorana kubisanzwe gusa bari bakeneye. Wewe kubgawe wovuga ko umukozi ashobora kugorana gute? Ushaka gukora kutabishaka sanga umuntu akora ibintu atakeneye sanga yiteranije ufu utayikeneye nko gushaka isandari asanga yakoze ukundi kuntu mbwaye wayikoreye tumenya umuntu akunda ibimezo kayiteranya ku buryo aza kwishima numva yikoze nabo kurikorana abakiriya bawe. Novuga yuko dufate mwibi bikoresho mukoresha nta bikoresho ushobora gukora biva mu kindi gihugu bidakorerwa ngaha mu Burundi mwibi usanzwe ukora biratukiresha ama machine amakwire n'amakoro ibintu nk'ivyo ntibibagora kugira ngo mushobore kubironka mushobore gukora ibikorwa byoroshe byanyu musanzwe mukora byo gukora ibi cyane biraboneka muri vie biyadandazwa aba bidandaza babivyo vy'importa cyane. Mbega ubona dufate nko abakiriya bashobora kuboneka ku munsi nkuko bikenewe nkuko ubyipfuza? Shaka bisanzwe baraboneka cyane sino kwidoka na urayibona kandi abantu bakorera ibintu bimeze neza cyane biragaragara. Mbega dufate nk'umuntu ashoboye kuzana nk'ikirato cyaheze ushobora kugikora neza kigasubira kikamera neza nyene agasubira gutambukamwe fresh? Ndagerageza kubisanzwe nto kwidoga. Hanyuma hariho benshi kumbure bariko bararaba ino video aha hantu ukorera wewe kubgawe hitwa gute wo habagenekereza gute kugira ngo nk'umuntu abona ibintu uri kura designinga azoshobore kuza kugugendera? Kubisanzwe bahita karira ya mbere ku kansoko Avenue Obama. Hanyuma dufate akajambo ka nyuma ushobora kuvuga ubwira nk'abantu bariko baraturorera kubgawe bivanye n'ukungere twaganiriye nibazo nagenda kubaza nk'akantu ka nyuma ushobora kubwira abantu bariko baraturorera? Abantu ni vyiza ko ukunda ibintu by'iwabo gashora abantu biwabo nyapana ibyo kuza barakunda ibintu bivuye hanze bagashigikirana setu. Nk'ikintu woshobora kubwira abandi bantu bashobora gukora baba bakora bino birato ushobora kubona nk'iciza bakora cankwe ikintu wonegura ku buryo bwuko byoshobora gutera imbere mu Burundi cyo biki kwigishanya hagati yabo kandi bagafashanya? Nivyo nyine byo kwigishanya ndumva ni biri kumwe nawe ukarondera ugufasha ngaha kugira ntugumuru barahari benshi bazoboneka. Reka tugushimire rero, reka tugusabe akajambo kanyuma ushobore kubwira abantu bariko baradukurikirana wongera kumbure sinzi akajambo kanyuma ko kushima kubwiye TV yaje kukugendera. Nagize neza kwa mwatugira ikiganiro
byiza cyane ababonye video nabo bazi badushoreye bagura ivy'iwabo bashigikirana. Nibaza ko bahabonye turiko turaza gutya babonye ahantu twagiye turaca, nibaza ko bazozana naho twaciye hanyuma kumbure bakagushikira hanyuma ngashobora kubakorera ibintu bimeze neza cyane. Nangorane kabisa, karibu cyane. Yego. Reka tugushimire. Yego namwe mwakoze. Reka tubashimire mwebwe nawe mwariko muradukurikirana tuvuga ngo mwakoze. Nibaza ko mwagiye mwumva byinshi twagiye tuganira, ibibazo twamubajije yagiye abyishura kandi nibaza ko yabyishuye nkuko bikenewe, kandi mwabonye ko akunda akazi yagumye akora, ntigeza duhana kanya na gatoyi ko kugira ngo kumbure aduhe duheme, ariko nibaza yuko mwahabonye. Karibu sana, murahawe kaze, murabona akunda akazi azobagirira ibintu neza cyane. Ni cya kiganiro Kugatumba Iwacu gifatanije no kugira ngo ababona kino kiganiro bashobore nabo kubona imyuga kanaka cyangwa ibikorwa kanaka kumbure badakora, amango nabo bashobore kuzotera imbere baciye muri bino bikorwa. Murakoze cyane mwe mwafashe kano kanya, nibaza ko ari aho ubutaha twongere tubashimire tuvuga ngo bye bye.